Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabakunda cyane. Mukomere kandi mwongere murindwe. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hano hariho ikiganiro narimo ndakora. Ikiganiro nariko ndakora cyari ikiganiro cy'umupasiteri araho ariko ndazaho kibereka hanyuma. So ndaza kukibereka hanyuma. Ni ikiganiro nariko ndakora ngaho cy'umupasiteri ariko nabonye amasaha agiye cyumvuga nti bakamanza ndakirindire ndaza kugipostinga hanyuma kino kiganiro. Ndaza kugipostinga hanyuma. Kenshi na kenshi reka ndabicisha mu gato wanje nigira, ndabicisha mu gato ndabanyuze mu gato wanje nigira. Hari umuntu muri iyo misezi uwo muntu yaraje hano arambwira ngo Moses, ngo urumva ngo wewe gukora ivyo uvuga ngo ntabikunda ngo ngira ndakubloke, usizosubira kubiraba ndakubloke. Isawa numbloke nibigira barinda no kusezera da. Ngo wenda kusezera ariko ryari nagiye ahantu bantumye mu kiganiro turahurira ku rugoroka. Iyo ngirabona ari bindi ngaha abantu bapostinze amavideo yanje. Hanyuma acambwira ngo acavuga ngo muracyakurikirana ngo muracyakurikirana kino kigabo ngo muracyagikurikirana. Yewe uracabikurikirana hose uzosangayo. Iyo umuntu ashobora gutanga message kagera kure hano hose uja uzomusangayo. Kugenda n'ibisiga ngaho ngo bukemikwa uzosangayo hose uzosangayo ngaho. Hari bamurika kwibabariza ubusa. Hari n'ikindi ngaho gatoya bamwe ngaho muza ngira ngo bafite ikibazo nabo rimwe mu Barundi baraza wewe ngo ntufise icyo ukora ngo ntufise icyo ukora wewe ngo ntufise icyo ukora. Ariko hari ngira Abarundi ntibagitahura kino kintu. Twe ntituri ku masaha amwe, ntabwo turi ku masaha amwe. Ubu ngaha ni ngaha ubu ni saa 6:04 na saa 6 z'ijoro hano. Hano ni saa 6 z'ijoro ngaha mubona ngaha ni saa 6 z'ijoro. Kandi hano ndi kuntuze ndi ku kazi. Nikirata yanje hano uko najyamisanze hano ndi ku kazi hano. Ndi mu ntebe hano inyuma n'ibindi vyuma biri inyuma hano ni ku kazi. Wowe rero aha mukanyuza ko ndiko na posting kare wewe wagiye kuryama je ndiko na posting. Wewe wagiye kuryama jewe ndi hano akiri ku mugoroba. Uyu musi uvyutse usanga ndiko shira ko video umbwira ko ntaryama. You see problem mufise. Bamureka kwiyanduriza ubusa abantu. Hanyuma maybe mu yandi masaha ngaho ari imbere ngira ngo jeza kuba nigire nishire kindi kiganiro ndo guca niryamira mwege butarira hariko yerekeza mu ijoro nza guca mvyuka mwebwe ari mu ijoro. Je wari kumuranga kari kindi kiganiro nza kwasizeko waye wiyanduza ujya mugabo navise icakora amasaha samba. No reka nje kuri kino kintu ndakibabwira ko misamba gukoresha kuvuga kubera ko ntagomba gukore kwandika byari kumbera byinshi cyane hano. Hari abantu banyandikiye ngaho bambaza ngo Uvira ntirafatwa. Rimwe mwana baragoye bamaze ko uvuga ibintu baguma bakubaza tubwira. Rimwe ndimo gatinduka naruha. M23 rimwe ndagira akagongo. Rimwe ndagira akagongo. Ariko M23 ugenda uharura hariya muri Goma na Bukavu yafashe. Habura gato ngo hangane n'u Rwanda n'u Burundi. Ari bihugu bibiri bikoraniye hamwe. Muze muramvuguruza mu bisambeshe mubwire muturabeshe kugira ngo mucye mufashe. Ibihugu bibiri bikoraniye hamwe. Unuze Goma hamwe na Bukavu. Ni kuvuga ngo hamwe hoje ko Uvira cyo bavyuzuze ngira ngo byari ibihugu bibiri birenga ko gato. Ni kuvuga ngo cyo bari igihugu cy'u Rwanda hamwe n'ic'u Burundi ari bibiri biri hamwe. M23 ntabwo ari nyinshi. Ariko izo nguvu ubaza hano yaze kura gufata ibihugu bibiri cyarimwe mu misi ngaho inyarusa. Byashoboka ibyo bintu. Ntabwo byakunda. Ni byashoboka wowe wabishobora kugwana uva muri iki gihugu nk'ibyo bihugu bibiri by'u Rwanda n'u Burundi ugenda urataruka kujya mu kindi mu misi 3 cyangwa 7 imwe. Bagabo baba bakuruka. Baba baca mu kirere ibyo nibishoboka nibibaho. Now
M23 ikintu iriko irakoresha iriko isaba abasirikare ba Congo n'abapolisi kwinjiramo kugira ngo babe benshi. Niyo mpamvu uno musi mwabonye sinzi ko mwabikurikiranye. Hariho abapolisi bo muri Congo binjiye muri M23 bangana 3000. Mwabonye harimwo ibigabo, ngira ngo mwabonye harimwo ibigabo ngaho y'ibiguvuguvu byavuye mu gipolisi ca Congo. Sinzi ko mwabibonye. Barabemerera yuko ngaho bazobadugiriza umushahara. M23 niyo yabibemereye. Aho nabo baca bagenda guhiganwa na Tshisekedi, perezida wa Congo. Mwabonye yuko perezida wa Congo nawe yasohoye itangazo avuga yuko bagomba kubongera umushahara w'abasirikare. Bisigura ko Tshisekedi yabivumbuye. Abantu mudakurikirana internet mwihangane vraiment. Mudakurikirana ivyo Tshisekedi yavuze mwihangane. Kuko dufise abarundi bamwe bamwe ibi bya internet ntibabizi. Bamwe baza no kunuka bataravye internet. Niyo mpamvu abarundi burya bakunda genda batahura. Abarundi baranuka n'ibiriko biraba batabizi niyo message batayumvise. Mwabonye arabagira ngo ivyo bikura. Mwabonye ndabara muri comment. Abarundi bariko barambaza ngo ivyo bikura wa Kirofa. You see? So reka James ndabibafasha nzarababwira. Sinabatuka ndabakundana. Sinabatuka. Just niho you know niho limit igera yo kubitahura. Okay, nama video yarahaye bitwabonye byanasohotse na Tshisekedi ari mwaravuga ngaho yongereje rero umushahara kubera iki kubera ko yabonye yuko M23 irimwe batwara kandi abasirikare ba Kongo n'abapolisi bafise akashavu. Impamvu bafise akashavu muri bo ntibahembwa amadolari ari hejuru ya 75 buri kwezi. Aho ni mu gihe abacancuro b'abazungu baza kubafasha kugwana ku kwezi bahembwa amadolari ari hejuru y'ibihumbi 5. Barabivuga n'abasirikare ba Kongo barabivuga ngaho. Kandi ukazusanga abo bacancuro bagiye muri Kongo ntabwo bari ku mirongo y'imbere kugwana. Abo bacancuro bari inyuma. Mugabe abari mu gisirikare cya Kongo bo bagiye imbere akaba aribo bicwa ku bwishi. Ibi baravyumva. Si kuvuga ngo niko berako badakunda igihugu. Ni vyiza yuko ushobora kubapushira imbere kwitangira igihugu naho akaba ari ikindi kintu ngaho uri kurabakorera. Naho hari abantu baca bandika ngaho bambwira ngo burya ngo barabe neza ngo barabe neza ngo barabe neza ngo kugira ngo barye abantu nibaye baje gutega umuntu uze umutego M23 nayo burya si umwana barabizi. Ni kuvuga baje bazobashwiragiza ngo baje hariya abandi baje hariya bare kuguma hamwe kandi ikindi M23 ariko yigisha discipline kira gipolisi ca Kongo. Niko benshi muri bo bugende bagira discipline ntabwo bazi kugwana cyane niko batimbisha kandi ivyo birumvikana rimwe na rimwe birumvikana. Umuntu agufashe nabi rimwe na rimwe uragenda ngaho agufashe nabi rimwe na rimwe uragenda kandi ico gihugu gikunda. Nawe reka nkomeze. Hano sinzi abarundi bamureke kwanza gutukana. Uri kutukanira iki ngaho? Ndakwemera murakoze. Ndemeranya nawe murakoze cyane murakoze. Murakoze cyane. Okay, ndacabandanya ndiko ndabisigura nacu ndacabandanya. Hano abarundi genda batabura ko bafise uburyo bumva ibintu kuntu umenga ntabwo bavyumva biramvuye. Jewe I do not care vya M23. I do not care. Ibyo muvuga ngo rindira cyangwa uzokoma niyo batsinda bagatsindwa cyangwa uzokoma. I do not care. Si business zanje ngaho si business cyanje ntaco bindaba ngaho. Byo mvuga ibintu uko niba ariko baragenda ku murongo. Ikintu jewe ngwanira hakuru ni kwanka mbona umunyamurenga arimo yico. Cyo number 1. Sinzi ko muri kumuranyumva neza ngaho mugutwi ngaho. Muranyumva neza? Uko ari we wese naho yaba umwana wawe mbona ni maricwa de sinabishigikira. Umwana wawe ari mu yicwa kerego sinabishigikira pe. Sinzi ko bamwe mu bikunda ibyo bintu. Ari gusikuza ibintu abarundi bakama mu mutwe kumenga mvuze ko ivyo M23 urimo I do not care. Ico jewe ngwanira singomba kubona abanyamurenge barimo bicwa. Nico ndiko ndavuga. Bamwe mwemba bavuga ngo ntimuvyemera abandi maza kuvuga ngaho ngo urumva ngo barya ngo n'abanyarwanda ni basubira iwabo. Reka kuba madambo mu mutwe. Ndafise abantu nzi beshi bavukiye muri Kongo kandi bavuga ikinyarwanda. Abanyamurenge baravukiye. Ubu jewe hano je nditahura fise umwana ngaho. Fise umwana hano. Uwo mwana yavukiye hano ku butaka bwo ngaho. Uwo mwana ni umunyamerika ntabwo ari umurundi. Sinzi ko muri kumuravyumva. Murakoze cyane. Uwo mwana ni umunyamerika. Je ndi umurundi je umwana ni umunyamerika umwana.
ivyo ndatavyumva muri mwebwe kese guhaduka induru gusa induru wati uwo mwana wanje ntabwo uvuga ngo reka ndamwirukana ategerezwa kugwana hano agwana ngaha muri iki gihugu harimo ngaha ivyo nivyo ndiko ndavuga je nivyo mparanira kandi ikindi naco ugiye kuraba mu bihugu vyinshi hari impunzi nyinshi z'abanyamulenge ivyo namwe murabizi abanyamulenge hose baguma batotezwa ni Burundi umunyamulenge ntiyumva yisanzuye kubera kenshi baratotezwa kandi abanyamulenge barishwe mu Gatumba ibi murabizi mwebwe bati how uza ngaho uza umpaririza ibintu kandi namwe mubizi ngaho ivyo ko mubizi mwebwe hano hari umuntu avuze ngo nibatahe je sinashobora kubwira umwana wanje yavuke muri Amerika ngo atahe he muhiriwe kari muri Amerika yotaha jaye aje kwanda nimba reka mandanye ingera bivugaho gatoya ahubwo dusobanurire ndabisobanura nta kibazo ndabisobanura ntacu dusomere okay reka mandanye okay hari uvuze ati komeza turiko turakumvuriza murakoze cyane nango urabona yuko rero abantu uze abo basirikare ba Kongo kubera ko bahembwa amafaranga makeya niyo mpamvu bakemera bagenda gukorana na M23 ubu rero bariko barabaturaninga kugira ngo bapfume bababeshi kubera ni bake harakandi kazi ngaho M23 ngaho ifise ivyo uvira ndabivuga ko niyo ndiko ndaje kugira ngo mwumvuge ntondeke ibintu je sinkunda kutaruka ngaho impamvu M23 hari kibazo gifise ni kuvuga ngo hari igoma hamwe no muri Uvira hari abantu bari bagifise inkoho bakiri muri barya abantu indani harya bari barya nimwibaza ngo baragiye bose Burundi nta kuntu bapfa kuyivana ngo bapfa kugenda Burundi atabana ngano abandi bantu ngaho basigaye bisabwa yuko bagasaka hose kandi bakongera bakaka n'amatelefone abantu bamwe kubera ko bamwe barimo batanga amakuru bayasohora ko nakandi kazi ngaho barimo nawo tugendereye ejo mwarabonye yuko hari ikibazo cabaye ico kibazo cabaye hariya nimba hari Murenge hari uriya mu general bishe uriya mu general bishe ninde uriya mu general bishe muri bisizina ryiwe uriya mu general bishe muri bisizina ryiwe uriya mu general bishe uriya mu general bishe muri bisizina ryiwe najyanitse kare ndagibagize izina ryiwe uriya mu general bishe yari general ndabano yari general makanika yari makanika yari makanika ibyo bintu byo ngo waraguzwe makanika murakoze cyane makanika yari makanika murakoze gusa cyane ngaho uyu makanika murabona yuko bamwishe kandi uyu makanika hano yarayoboye iriya mugwi yari yahaye izina watwigwane wo kugwanira abanyamulenge ni kuvuga ngo bariya bamwishe makanika bari bagomba uburyo bashobora kugenda bace bica bariya bantuze banyamulenge bari muri Kadakagwe kuko impande y'abanyamulenge hariho batayo zitatu nimbatari zine za FARDC zari zihari sije za FARDC zari mu ntuze zari ndabahano na navyanditse bashe minembwe zari minembwe ziya ngabo za FARDC ngira ngo mwabonye hano n'amavideo n'amafoto yasokorose babereka ukuntu FARDC yarara mu mwobo ajya amazungu mu mayabo utabibonye uhore tabiza Burundi bamwe muri mwe ntibabona ibintu demyo mwabonye yuko twigwaneho yageze irabifotora iravyerekana byose bisigura rero M23 yabonye yuko nikomeza ibandaniza Uvira FARDC yari muri minembwe hano iza gucikata igenda yica bari abanyamulenge kandi mukaba mubizi yuko uriya yaheruka gupfa nyene uriya mu general yaheruka gupfa bariko barapanga uburyo bashobora kuyihuza na M23 bakabumwe FARDC yari bizi yuko bihujije bakabumwe boca bakomera kurushaho bari babizi ko bamwishe baca bagendera bo gukora ikibi bari abandi bamuyoboka bakabica rero M23 ikirahindukira igenda gufasha twigwaneho bagenda kugwanira imunembwe kugira ngo bahafate naho bahafashe mwabibonye turakomeza murakoze cyane thank you no ntabwo uvuga ngo ndumufana ndiko basigurira ibintu
hari abarundi ngabe kurandike uyu mufana mutega ugutwi umuntu ariko abasigurira ibintu, umuntu ariko abasigurira ibintu bamutega ugutwi, ntibisigura ngo ni ubufana. Kumera mugenzi murakoze cyane. Nka bya bindi ariko navuga murabona ko no ejo ambasade ya Amerika iri mu Burundi yatangaje yuko abanyamerika bari mu Burundi boba maso bakagabo. Bijya bintu nabanje kwirinda kuvyandika vyonyene kugira ngo nze ndabivugira muri video. Kubera ko abarundi bacavuga ngo uri umwasi wawe. Mugambwire muri mu Rwanda. Mu Rwanda barabikoze ambasade yatanze iryo tegeko ivuga ko abanyamerika bari mu Rwanda bakwiye kwirinda kuja hanahana. Abanyamakuru barabivuze nta banyarwanda babatutse. Ntabwo bavuze ngo wakirofa wa musazi we. Babivuze ko biri. Mugo mu Burundi wihenze ukaza ukavuga ngo abanyamerika bavuze yuko abanyamerika bari mu Burundi ko bakwiye kuba amagabo, abarundi baca bakwaduka ibitusi. Waya mu mizuko. It is normal. Nabana batazi ibyo bandika. I know, yeah. It is normal. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Nibisigura ngo ngwiki. Ngo n'amahera baguhaye. Si amafaranga. Ibi ni ibintu bihari. Ikibazo twebwe dufise ngaho iwacu mu Burundi. Ntidufise abanyamakuru batanga inkuru. Niyo ngorane mufise. Iyo bamwe mu bareka umunyamakuru agatanga inkuru kundi uriko baragenda ku rugamba, ibihara kabizana, ivyabuzwa kabizana, mwomenya amakuru yoroshe. Mugabo mwege muboheye mu kantu kameze uko. Ntimureke umunyamakuru ngo avuze mu cyumvuga ngo n'umwasi w'igihugu. Iyo ni ingwara dufise kwacu mu Burundi. Komera mutamba murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngaharuye ngo banyanka Burundi. Sinzi rekavuga kuko bindiko navuga ni ari mu Burundi. Ibi niko ndavuga ngani hari mu Burundi. Je ndiko vuga ibyo muri Kongo ibintu byageze mu ntambara. Nawe ngo unyanka Burundi buciye mu gute ngaha. Okay, murakoze cyane rero. Hari yari munembwe bahafashe. Bamaze guhafata bariko barisuganya kugira ngo bagende berekeza mu ntuze bagende berekeza Uvira. Ariko rero nabo bafise ubwoba. Ikindi cyo ngomba kubabwira. Bafise ubwoba. Nico ngomba kubabwira. Niho nari ngombye kugira mu mbabare nabihereye kure ko muri ngaha. Urabona hariho ejo poster mwabonye ntuze ya postinze Pacifique ninahazwe. Iyo poster Pacifique ninahazwe ndiko ngena mbahuza ibintu ndabaprove before giye yuko ntenduro ucuvuga uti sivyo. Iyo poster ngaho ntuze Pacifique ninahazwe yavuze yuko abasirikare b'u Burundi bagomba gusohoka umupaka bakuwe harya Uvira ku misozi ya Uvira yegeranye n'u Burundi, bakavuga ngo bataruka imipaka bagiye mu Burundi babankiye barabazibira. Bavuga yuko batagomba ko hariho umusirikare w'umurundi yinjira muri bade bari basigaye, hari abari bageze mu gihugu, hari abandi bari basigaye bakiri kuri ya misozi ya Uvira narabibabwiye. Barabankira yuko binjira mu gihugu ngo nibagume muri Uvira bagwana. Ivyo navyo bica bishigikirwa n'umusirikare yatanze ikiganiro ku mukubito. Je mbaho ibintu bifise proof before kuzuntera induru. Je ntabwo ndi stupid. Abo mbwira bize baranyumva, utize ntanyumva. Ico kiganiro cyatanzwe n'umusirikare ku mukubito cyavuga yuko abasirikare b'u Burundi badashobora kureka ngo Uvira igende. Kandi kako kana ndiko mvuga umusirikare genda ku mukubito, ndiko ndagasubira mu mukumve neza. Duhere kuri Pacifique ninahazwe yatangaje avuga ati abasirikare bari basigaye muri Uvira bagombye gusohoka ngo bave muri Uvira, mugabo leta yacu ngahira bankira bati ni mugume uje ngaha turafata. Uno munsi haca umusirikare w'umurundi yatanze ikiganiro ku mukubito, ndiko mvuga ku mukubito, avuga yuko abasirikare b'u Burundi batazokwemera ko Uvira igenda. Cyo kiganiro ndaza kugisohora nasize ahantu ndaza kugisohora. Mukono kuri kuzuye murakoze cyane, murakoze. Thank you. Mu bihuza ibyo bintu tugere turabihuza, wowe uranka gihugu tugere turabihuza imvugo n'ibikorwa. Icyo kiganiro ndaza kugisohora ngira ngo myandi masanga hari imbere. Bisigura ko umusoda hano yavuga ati ibaze muri M23 n'abasi bacu, niko yavuze, nibwo subira mu byo yavuze uwo musoda w'umurundi. Ati M23 n'abasi bacu. Ati kandi ugiye kuraba muri bari ba M23 hazozamwo babandi bavuga yuko bageze imyerekano muri 2015. Adunoke ivyo bari munsi ndabizi je ngaho. Adunoke. Sinaho narindi je.
ati hanyuma ndiko subira mu byo yavuze hano, ati hanyuma atibaze ku mupaka w'u Burundi hari umupolisi w'u Burundi, ku mupaka wa Kongo muri Uvira ati hakaba hariho uwakoze imyigaragambyo canke wo muri M23 ahagaze ku mupaka wa Uvira, ati wumva ivyo bintu wokwizera umutekano n'amahoro? Ati ku Murundi atekereza ati wovyizera? Je navyumvise, je navyumva, ninde muri mwe atavyumva bino bintu? Ndaza kubivuga gato, ndaza kubabwira aho hano. Kino kintu yavuze murumva kirafata, kandi ubu naho rero Uburundi nabwo bwasaba gufata umwanzuro, ntibusubira kwemera ko hari umupolisi wa Kongo ahungira mu Burundi, kubera ko bariya bapolisi ba Kongo bariko bahungira mu Burundi bavuze ko bariko bahinzira M23 bica vyoroha ko yinjira. Uwo mupolisi wa Kongo azoza mu Burundi azanye n'inkoho, bazomwiruka ko batisubira kugenda urwane hariya kugira ngo bagume basunika M23 igume hariya. Turi kumwe. Kigira gatatu, murabizi ko Afrika y'Epfo yaragize mu Burundi, igisirikare ca Afrika y'Epfo cyaragize mu Burundi. Ibi birazwi ntabwo mu biharira, ntibaramenya ahantu bihishije, ntabwo ari benshi cyane ariko ntibaramenya ahantu bihishije. Ni kuvuga ngo M23 nigenda kwisuka muri Uvira, umurundi azogwana nkuko barika gwanira Uburundi. Sinzi ko muriko muracumva neza. Sinzi none nk'umuntu ariko avuga ngo uzopfa nabi watu, we nawe ntabwo uzi uzopfa neza. Ibi niko navuga ndatavyumva bino bintu, ndiko subira mu vyo ingabo z'u Burundi zavuze, nazo zibwire yuko zizopfa nabi, zibwire yuko nazo zizopfa nabi twumva. Ndiko subira mu vyo bavuze, kandi bino bintu rimwe na rimwe ni ibintu bifadeka vyumvikana. Hano aravuze ngo wavuze ngo adunoke, ne adunoke ivyo barimo je ntabwo mbizi, nokere kuvyivanga mu jewe nta nubwo ariho narindi, ngende kuvyivanga mu wayo ivyo bari barimo biraba bo je bice bindaba ikijewe ngaho biraba bo kintu bindaba ngaho icyo baharanda ivyo birabaraba ngaho nza kwivanga ngo ivyo ntabwo mbizi, you know. So ni kuvuga ngo rero umurundi azogwanira muri Uvira nkuko barika gwanira mu Burundi. Ubu ntabwo bikiri ngo mu masezerano ya Tshisekedi hamwe na perezida wacu, ntabwo bikiri uko. Uyu musirikare niko yabivuze ati ni nkuko twaba turiko tugwanira igihugu cacu, niko yabivuze. So kugira ngo rero M23 ife kwizana itabanje gukorana hamwe na twigwaneho canke ngo itraining bano basirikare binji muri M23 bavuye mu gisirikare no mu gipolisi ca Kongo ngo babebeshi, ni kuri kwimana maybe Uvira bohashirira, ntabwo ari kubesha, Uvira bohashirira. Kandi rero ikintu naco abasirikare b'u Burundi ukuntu bagwana batandukanye n'abasirikare ba Kongo, uburyo bagwana abasirikare b'u Burundi batandukanye n'abasirikare ba Kongo, kubera ko abasirikare ba Kongo barimo akavuyo keshi, barimo akajagari keshi. Mu Burundi naho ko kajagari ntikaraba, bagwana nk'abantu bafise umujinya, niko mbifata, bagwana nk'abantu bafise umujinya. Niyo mpamvu ubuce bagiye barirukanwamo n'ivyo barirukanwemo pe, kandi M23 irakomeye ndabizi je ivyo, ariko ubuce bwishi bagiye baragwaniramo n'abarundi bwaratebwa gufatwa. Icyo ntimuharire mwese murabizi, ivyo ntimuharire murabizi, tureke ngo gufana ngo kobera ndapana ngo byo gufana no ubuce bwishi bumva yuko burimwo igisirikare cy'abarundi bwaragora gufatwa, kandi n'abasirikare b'abarundi nabo barazi ubwenge. Benshi muri bo babonye bugenda no gufatwa baca bahivira ko abana uko bari amande bahavuye. Niyo mpamvu ubona muri bari abasirikare bagiye nko muri Goma mu Burundi, hari abasirikare bo muri Goma, bari abasirikare bavuye Goma bagahungira mu Rwanda. Nta murundi wovuga ngo narumvise umuntu ari umusirikare yafatiwe muri FARDC ngo umusirikare ngo urumva ngo ariko avuga ikirundi. Hari umwe naketse gato ngira ngo nawe yava nko muri Uvira umwe igihe kuba igihe yari kavuga ngo sindibaga ijambo yavuze bashe wamwumvamo ikirundi kimeze ukuntu, ariko kumva nyine n'umukongo muri bagiye bakoze interview muri bari abasirikare bahungiye mu Rwanda. Yaba harimo umusirikare w'umurundi je nari kumwumva mu kirundi, jewe nari kumwumva uko biri kose, nari kumwumva kandi twari no kumumenya, ariko ntabwo twabibonye bisubira ngo baciye bagenda bariruka. Rero beshi birundanirije ku mupaka wa Uvira, nyomba zigende bizogenda bisigaye ngaho sije mu bibazo, je ndi ku murongo w'intambara ndimo mbaha amakuru. Birukanwa monande sinzi hano abantu buze ngo ho birukanwa monande
birukanwe nande birukanwe nande sintaho yabugombye kuvuga ibyo ari byo hano. Um, ngo ntirukane uko ngo batabashobora wa mugabo we kino kintu ngo ntibirukanwe muri ko batabashobora, no apana muri ubwo buryo. Ahantu atari muhiri wawe biragora yuko watsinda, kenshi na kenshi ahantu atari muhiri wawe vyagora yuko watsinda. Uno musirikare yavuze, reka se mu byo uno musirikare yavuze hano kuri ntuze kuri ko mukubito, uyu musirikare nawe yavuze ati mu gihe muri ku rugamba wowe ukabanza kuja handi ugaca usigira ubundi uti harabe agafyina baguca mu kwaha, niko yavuze. Ndagisubiramo ni umusoda w'umurundi, ntabwo ari Chimamanda, umusoda w'umurundi ku mukubito yavuze ati mu gihe urahana wowe ukahamusigarana ukaja ku rundi ruhande atasamaye bamuca mu kwaha. Yagombye kuvuga yuko ingabo za Kongo zasamara, nico yagombye kuvuga, ingabo za Kongo zarasamara bagafashanya bagaca babatangaho bakiru kumva uratsindwa. Of course yes, uratsindwa. Kandi urabona yuko M23 naho yari ikaze cyane kandi hariya bari kure. Rero hano Uvira hariya bari haratandukanye, kubera Uvira ni uko bavuga uti je ntangiriye mu rugo ntiwinjire, tukuvuze ngo reka ndinde ndabareke tubanze duhanahana imipaka turabarabana. Cumura cyumva ni kibazo mu kindi, namwe muravyumva ivyo bintu. Ndatavyumva ivyo muravyumva abarundi nuko bamwe sinzi ko muvyumva ivyo bintu. Ni ibintu vyumvikana ivyo bintu, ni ibintu vyumvikana. Niyo mpamvu na M23 wisanze hariya kure kugiye kuyigwanya byakugora, kuko bavuga bati hano tuko tugwanira mu rugo, tuko tugwanira muhira ngaha turemera duhapfira. Nakore no muri Uvira bizogenda, hasigaye ni Imana. Hano hariho umurundi yanditse ngo Uvira ngo hari kwa so na nyoko. What is that? Kirimo subira ivyo ingabo y'u Burundi yavuze, kandi bino bintu birumvikana. By'ingabo y'u Burundi yavuze nibyo niko ndababwira, ni musubiramo. Urabaza uwo musirikare uti Uvira ni kwa so na nyoko, uramubaza. None ubaza je urabaza uwo musirikare yavuze nawe uti ni kwa so na nyoko, cyangwa ubaza abategesi bacu uti ni kwa so na nyoko, babaza ivyo bintu. Erega ibyo barabizi nawe ico gitekerezo. Ibintu byabo n'imbere murakoze, ibintu byabo n'imbere ngaha ni turakwemera mutima, murakoze cyane uyu munsi ngiye nakwe murakoze. Ibintu byabo n'imbere ngaho nigira kubabwira ni Uvira ifashwe mu Burundi twagira ikibazo. Abarundi bamwe ngaho menga ntabwo bize cyane, barantuse bamwe bambwira ngo uri kirofa ngo nekane twaratubayeho. Ariko abadukurira barabizi we ni wasama. Abadukurira barabizi udaso kwasama. Worinda kuranza kure ku muntu akaza ariko kwiruka ko mwiruka akagera ku muryango ngo ubwo bangaha naje ngume mu nso ya bishobotse bamupushingira kure, niko twize. Hano Chimamanda wewe ufise ngo ikibazo cyo mu mutwe, sinzi ikibazo cyo mu mutwe, sinzi ikibazo mu mutwe ko ikibazo cyo mu mutwe gifise jewe cyagifise umusoda. Kuri bino no musoda avuze ni mu twumva, sinzi ko ico kibazo uri kuvuga ko gifise no musoda ko gifise jewe. Amati Moses nubundi abarundi kandi ikindi kintu ndakeka bari abantu bari batwawe muri Kongo bari no mu ngabo z'u Burundi, tube tuvugisha ukuri benshi ngira ngo bari mwimbonera kure, reka tubifate uko benshi bari nkimbonera kure, maybe benshi no bari bacanganye. Nimunyumve nabi ibi byaravuze, kubera ko hariho umugabo sinzi ko iyo foto mwayibonye w'umukoloneli yigize umukoloneli agize muri Kongo. Ujya mugabo yaheruka gufungwa, yarimbonera kure aheruka gufungwa, ngira ngo mwarabonye Pierre Nkurikiye arimo avyerekana. Mundi mwisi nzabona asohotse foto ari muri Kongo akingiwe yabaye nka koloneli, kandi nzi ko yaheruka gufungwa. Iyo foto sinzi ko mwayibonye, sinzi ko iyo foto mwayibonye. Hano menga nari nayo basho, reka ndabe ndayibereke umenga nimba ntihenze, na foto ndayibereke. No kuri Chimamanda urafite ngo ububeshi pe, sinzi ko nambwira byari byo, sinzi byari byo hano na kugira ngo ndabe hano. Ati mwabana mutazi byo mwandika igitumvikana n'igiki. Bro ndabatahura abarundi, ndabatahura cyane,
abo ntiwabashavurira hano ko ndaraba ko ndayibona iyo foto ndayibereke kugira nako ndabiyo foto ndayibereke ngira ngo nibishoboka nkaronka umwanya nzogaruka ngaho ndayibereke nindonka umwana nzoyibereka uwo mugabo ndamubuze nari kumubereka uwo mugabo nari kumubereka ariko ndamubuze iyo foto sinzi n'ahantu iri naheruka apfunzwe mu nyuma nzira mbona muri Kongo ngaho akikujwe nk'umukoroneli navuga nti mukama w'ikigongo twari imaramaje kweli uwo muntu yabaye koroneli kuva ryari ndayibuze iyo foto hano ndayibuze mwihangana rero urumva bakubitanye n'ingabo nyangabo za original zagwanye kuva mbere maybe byaba ibindi ntitubizi bisigaye naho Imana takuru tuba tugomba ko bumvikana ndahabuze man ndakwemera okay ndahejeje none nyene yahevye oya ntabwo yahevye ngira ngo uje kino higaniro kigomba guhera ngaho ntavyumvise neza gusubira inyuma zo kuvyumvira gombe kuvuga mama nakwemera man ndakwemera murakoze cyane abarundi inzara yonyene bafise iratuma bavuga wewe uru M23 sinzali okay uvugira M23 no Rwanda pana ntabwo ndavugira je ndiko mvuga ibintu bihari nabi ndiko ndavuga ntimuvyumva we ntuvyumva we beshi bavyumva ni bana reka ndabihoza gato reka ndabahandi nihereza kabashindi kibazo rero muri kabatoreka tubira bashifato nasize kamana yanje ifoto kamana yanje ndayironka gute ndafoto ndayironka gute kamana yanje we sinibuka n'uburyo yaje iyo foto nagomba kibereka yarapfunzwe yari mbonera kure yarapfunzwe kwera yarapfunzwe shaka mugire ngira ngo ntayo mbona uwo mugabo iyo foto maybe nuko mutayibonye neza sinzi ko babiberetse ariho umugabo yari yapfunzwe ntuzeye mutama Pierre nkurikiye yaranamwerekanye nyamugabo nimba yitwa nde yirabura yaramwerekanye hanyuma mu nyuma nzanabona ari muri Kongo akikujwe n'abasoda ngo yabaye koroneli ewe gaye avuze nikabaye by'abantu byacu kabaye Yo mana yanje iyo foto nasize ko nkunda kubika ibintu yewe gaye mwihangane baze yes yeah ndazibonye umenga ndamubereka uriya mugabo hano ndamubereka nyamugabo hano no mugabo ari impera uyu umona ari impera ngaho uyu mubona hano impera mubona impera murabona yuko bari bafashwe hano mubona hano bari bafashwe hano uno mugabo ari impera uriya ubona hariya siko kaje ndamubereka hano naho ndamubereka hano imbere niwe wuyu niwe nyene uwo mugabo uyu niwe unyene uyu mubona hano uyu ngaha niwe wuyu niwe nyene so rero byarantangaje uburyo mu kane gato namubona heruka gupfungwa ngaha hanyuma mubona ni munyamugani uwo mugabo yageze gute hariya muri Kongo yacitse colonel how niyo pe nunyene urumva rero ngira ngo ntibari ba original bari hari indani maybe murumva bahuye na ba original ko n'abarundi bihagarara ko ngira ngo hazo kwa kumuriro hanyuma usigasi nitwifuza intambara
twifuza yuko bohuza bakubahana bose, twese tukubahana muri rusangi, nimba ari umuntu ari mu bwoko runaka yubaha uyundi, nta bwicanyi ngaho dushigikiye. Jewe ikintu mvuga gusa, umuntu wese azohohotera uyundi yitwaje ubwoko runaka, uwo muntu bazomwiruke ko mpaka. Ico nico ndagisubiramo kandi ivyo nzoguma navyemera n'imbere y'Imana. Umuntu azogomba guhohotera uyundi yitwaje ubwoko runaka, uwo muntu baze bamwirukeko mpaka, baze bamwirukeko. Nimba azoba ari uhagurutse ngo agomba guhonya ngo ubwoko ngo ni ubw'abahutu, uwo muntu baze bamwirukeko, baze babirukeko. Uzovuga ngo yakiriye ngo ikintu ngo ahonye ubwoko bw'abahutu, baze bamwirukeko. Uzovuga ngo agomba guhonya ubwoko bw'abatutsi, uwo muntu muze mubirukeko. Uzovuga ngo ahonye ubwoko bw'abanyamurenge canke bw'abatwa, abo bantu muze mubirukeko, no mu nzu mubinjize mu nzu mubugaranireyo. Murakoze cane, ati ibintu utabikeneye reka kuvyumviriza. Thank you. Ivyo je nivyo bintu ngomba ngaho. Koko nimba hari abantu bo muri Kongo ngaho bazohaguruka bagenda kwica abanyamurenge n'ibigirankana, ewana ubwoko bw'abanyamurenge bwose bubashigikiye buze buhaguruke. Abo bantu bariko barabica babirukeko babakomeshe. Niho bizogira niho bazokwiga kubahana. Hama ikindi dusabwa yuko bokaza amategeko cane. Igihugu kirimo amategeko nta bintu vy'ubwoko biza, kubera uvyadukanye baragupfunga. Igihugu kirimo amategeko nta vy'ubwoko bihaba. Murabona bino bihugu turimo hano by'abazungu, hari gushobora ugakina comedy, uvuga umuzungu ukuntu atazi gutamba, uri kurakina comedy mutwenga, bakumva ntibirenze cyane barakureka. Canke umuzungu agakina comedy akinira kumwirabura ukuntu vyitwara mu gatwenga barakureka. Mugabo wihenze ngaha, nk'ubugiye twohura n'umuzungu, uwo muzungu akantuka ico cirabure kimeze uku akabimbwira, ivyo bintu bikaba bifite proof. Canke nkagira kamera nkamukamera ariko avuga ko numwirabure. Ico bitani racism nimba ntiyenze ngaho, akabikora arafatwa agapfungwa. Ayo mategeko bisabwa yuko rero ageraho mu karere kacu, haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba muri Kongo. Mu Rwanda ho barabigerageza cyane, arabibonye. Mu Rwanda barabigerageza nabo babatuka, nabibonye cyane, barabigerageza nabo babatuka. Mugabo twebwe urabona naho no kuri internet murabona yuko abantu bazwi yigaragaza akabivuga ukuri kwamye ko abarunaka b'amazuru, urabibona. Bakatugira amategeko hamwe mu gihugu, uzokwihenda kaduka yizanisha ngo iby'abatutsi abahutu arimo atuka umuntu mu buryo bubi bwo gusa nk'ukumenga ugomba guhohotera ubwo bwoko. Iwana uwo muntu itegeko rimurengere, afatwe mugasho, bizoca bihera bicika burundu. Mugabo uyu munsi mugicihorana mukumva yuko muri mwebwe ngo uno musaha twaye ngo witwa umututsi, abahutu barasakuza. Ejo hatwaye witwa umuhutu, abatutsi barasakuza. Muzorinda mupfa mukiri muri yo game atakibamari. Ntaco muzovyunguka mu ivyo bintu. Ni kuri Imana. Kubera ko narabonye igihe hashobora kuza ngaho intwaro y'abantu mushobora kwemera, urashobora kuvuga uti jenda umuhutu cyane umututsi, hanyuma uwo muntu aje ku ntwaro akaba ari umututsi canke ari umuhutu, mugasanga akoze ibintu bibi, kandi wowe uri mu bwoko bwiwe ugasanga akoze ibintu bibi, ugasanga ubuzima bubaye nabi kandi muri mu bwoko bumwe. Mwaragomba bamwe bakishwa bishwe n'abari mu bwoko bumwe nyene, ugasanga ejo haje uwundi muntu ngahatandukanye, ugasanga uwo muntu aje ni muri mu bwoko bumwe, ugasanga ayoboye neza. Ntawe ubizi kurindwa n'Imana. Ibyo by'ubwoba, urumva hatwaye ibintu bangowe, ugowe wati. Kuko hari izindi generation zizoza wowe utakiriho, ziriho izindi generation zizoza wowe utakiriho. None uzogaruka kuvuga ngo turagowe basho ngo twirinde turagowe, uzogaruka we kandi wapfu. Erega abantu uzohaguma, hazogera igihe upfu ugenda uveho ngaho. Hazindi generation bitekereza no mu mutwe, hazindi generation ipangura imigambi yose mwapanze, hazindi generation zovuga iti nk'akaroro 2015 muravyibuka. 2015 je nama navyibutse 2015. Muri ico gihe murabizi ukuntu mwaje mwibarabara mwiyama Kagame, ndiko mvuga mu Burundi. Murabizi mwaje mwibarabara mukandika ivyapa hejuru muvuga ngo Kagame mwandika hejuru, Kagame mwandika hejuru mu kirere, mumutuka ngo tuzokumesa, ngo muzoja bakakanyaru mu mumesa. Siko mwaririmba none. Mukanya gatoya muzamubona haje uwo muperezida atandukanye ibitekerezo n'umwe wa mbere
yarahari ndavuga ubu hari ubu naho mu nyuma ngaho byagiye bigahinduka ati inaha muri South Africa birahari kweli by'ubwoko yanahende turabizi iby'ubwoko nivyo byicaye mwabonye yuko perezida aciye atangura kuganira na perezida w'u Rwanda mugenzi we ari wa Kagame atajya mu Burundi ko ntababonye muri mwibarabara muti ya mwice tumumese ko mutabikoze mwaracecetse murahora muga mu nyuma bamaze gusura gusara ubwabo barahindura ibintu ngaho natwe dushobora gusara uko gucika igikoresho rero birashobora gushika ejo hakaza umuntu agomba guhindura iyo ntwaro bya bitekerezo byose waruvuze mu mutwe birahera bikagenda bya bitekerezo kujya wahora wanka umuntu ngo uranka Neva ngo uranka uriya nde ngo Kagame ejo ukisanga bya bintu byaheze ugasubira kumaramara tukubera iki nabivuze ngaho abantu baraza bagahindura ibintu izo kwamuko haziza abandi b'ubwoko runaka batwara twabyanka twavyemera hanyuma ikindi cyose abarundi ko banyumva nabi je ndirinda kubesha kubera ko sinzi ahantu igihugu kizona sinzi ubuzima sinzi ahantu ubuzima buzona nawe wahana ubuzima buzoguta ntabwo uhazi uyu munsi ndi ngaha je nakwisanga mu Burundi mu bintu ntazigama cyangwa je nakwisanga mu Rwanda mu buryo ntaziga nakwisanga muri Kongo mu buryo ntaziga nakwisanga muri Canada mu buryo ntaziga nawe nuko ntubimenya ngene bigenda ikigenda kizi jewe ndakizi sinashobora gukora ayo mafuti kino ndakizi ngaho nuko abantu gusaba nk'ukuri bacyo bagomba kuguziza ukuri wowe rero aje ngahe ndankoma abanyarwanda ndankabarundi usaba umutima kubanka vili n'ibiki n'isi razunguruka rizana ejo ntuzanu yaguta ibihugu byose ubona byo muri Afrika byashobora no gutegwa byashoboka simvuze cyahe cyagenda gutegwa byashobora gutegwa uburyo bose bihagazemo bashobora gutegwa kandi iyo umuntu atewe ntabwo umuntu atsinda n'utsindwa bariya bose muri ku rugamba bagenda bagatsindwa suko baba bagomba gutsindwa hari baririmba insinzi ariko bagahemuka batsinzwe ku mpande zose niko mbwira Burundi n'u Rwanda mwese siba ngo nikora ngo wanka igihugu no ntabwo ari kuranga kwanga igihugu umaze gutsindwa usamaye kubera impamvu runaka wa undi bavuga ngo jewe we ntuze wakintuze uzosanga uri mu bibazwa bro uzosanga uri mu bibazwa mu buryo ngaho utaruzi ntabwo ari kubeshya kwera ibyo biraba ko je ndibuka video nigeze kubona y'umuntu araho nimba ari inde sinzi umuntu aho ratwara ni ndumwe bagingene bamwitanga hano yakoze ama comment umuvuze ngo nugende ngo ntufise icyo ukora mu rasara mu mutwe je nabwiye ko ndi ku kazi iyi ni karata akazi je ngaha ku kazi wowe uri ngaha gusura kwa je no ku kazi ngaha mbaye baje cyane ibandaniriza by'akazi so mugihe ngaho sende David miragwana ari umuntu wigeze guhaguruka avuga ngo mutangire ngo sende David ngo buri muntu muri komene ngo mu muhingoho ni mupanga ryamugabo yari inde basha mu minibuse yabivugiye mu Rugombo nimba hari umushikiranganje wa mbere nimba yitwa nde yavugiye mu Rugombo ryamugabo yitwa gute abamumusana mu fasha ryamugabo bamutaho ryamugabo muze kufasha bamuzi uwo mugabo sinzana iyo video nanje nayishize iyo video irashaje yavuze ngo abana bo mu Rugombo ngo babaha inkoho n'imipanga ngo batangire ngo sende David ryamugabo muramwibuka ryamugabo muze kunyibutsa nimba mwarayibonye iyo video mwarayibonye none byagenze gute barabahaye inkoho babaha n'imipanga Fabrice Butoyi bawihorera abo bantu bibereye mu kazi ya cyane ndabizi Fabrice Butoyi okay ni Fabrice Butoyi murakoze cyane niwe yavuze ngo duhe inkoho rwaruka bagenda batangire sende David koko barazitanze none byagenze gute nanje narayibonye gusa nta zina okay bavuze ko ari Fabrice ngo Butoyi none byagenze gute buri kintu cy'amakinyigisha buri kintu cy'amakimbere isomo ndavuze ngo atangire sende David ngo ntihaza abana inkoho n'imipanga none bahemutse mwinjiye muri mwebwe abari muri sende David byagenze gute kandi yari yabahaye inkoho kubera kumva yuko n'ibindi bitashobora kuba muri ubwo buryo kandi nabo muri kidagiye bavuga ko bakunda igihugu cyane kidagiye bavuga ko bakunda igihugu cyane bati umvuriza reka tubahe inkoho mukingira igihugu byagenze gute none bariye ko bamwe biruse bakagenda
sinzi you know umuntu uze aho mu Rwanda ca gihe bariko bategura jenoside mwaragiye kuraba amajambo bakoresha ca gihe interahamwe zo mu Rwanda zariko zitegura jenoside mwarabibonye twebwe twebwe igihugu ntitugeza wasanga bavyimbye amakoho amabarabara abana barazamura ivyana vy'inkona bingana kurya nyene byose ivyana vy'inkona nka kurya nyene byari vyinshi byari vyinshi ngaho mu Rwanda bamwe bahabwa amahiri abandi bahabwa inkoho abandi bahabwa umutekano ababariyeri barazibira ngo barazibiye ntibabona ahantu ngo babandi ngo bisuduki ngo ntabagira ahantu baca hose hari bariyeri uwo munsi byagenze gute abagiye gukekagura yari bikomago yari bikomago chef de l'état major ngo yari bikomago hano ekumenga iryo zina umenga naje muri sinyamba bikomago iryo zina ntabwo nari Fabrice umenga yari bikomago umenga yari bikomago umenga uraba so rero ngaha mu Rwanda bagiye kubona za nterahamwe zinaniwe no kuzibira zavuze ziti umvuriza rero hano mu gihugu hariho abantu banyegeje bariya bariko bita ngo baje kurwanya igihugu hariya ngo baraje ngaha reka rero tutangure ngaha twisha abantu banyegeje bano bantu baje kunyaga igihugu bica byamutse bagute umunsi ni bande bahari bamwe batangira ni ubaza ko interahamwe zitavuga ko zikunda igihugu barabivuga bijya byose babikora bazi ko bariko bagwanira igihugu yes babikora bazi ko bariko bagwanira igihugu n'abari abantu bica bakeka abantu bari bazi ko bariko bica abasi b'igihugu bari bazi ko bariko bica abasi b'igihugu mugabo abandi bitwa ngo abasi b'igihugu uyu munsi nibo bahagaze kuri bwa butegetsi bamwe bariko bikorera intunduguma biruka bahunga bamwe bagenda babasangayo baraswa ndabwira nti abantu mo muri katubane neza tube tureka abantu tubane neza tureke kwirukana ko kuko isi irazunguruka ntuzi ahantu guta ngire murabe ntuze uriya wo muri Syria yaheruka kwirukanwa Syria ariya uriya mu president wo muri Syria yari ngare umuntu wese afashe yaguma ajugunyira mu gasho garagara menga bamaze imyaka 50 menga imyaka hafi 50 muga murabe kuri kombe ya mishugane byagenze gute byatekeye yarahunga rero nuvuga gatakunda igihugu reka gatakunda igihugu cyane ndagikunda ariko yaratekeye ngarahunga aragenda nibijanye n'igisirikare navyo nashaka kuvuga ngo twe turakomeye buriya murabizi ko n'Uburusiya bwari buzi ko bufata Ukraine mu ntuze mu mezi abiri bari babizi ko bafata Ukraine ariko murabe gushika imyaka ingaha kanone ka Ukraine kangana uko barazengerwa uzi ibikoresho Putin afise naho ngarutse kubishima bavuga yuko baba bakomeye gusumbya abandi murabe ibikoresho Putin afise uvuga ko anabirusha na Amerika mugabo urabe nizizo guzaho n'ingabo guzaho n'ingabo n'ibintu byo biragomba kuvuga navyo mukwiye kubiramo amagabo guzaho n'ingabo za Ukraine zinjira indani mu Burusiya kuvyonga karere n'uwo munsi niyo bakiri indani mu Burusiya Degome benshi barabishe ndabizi ariko ingabo za Ukraine nyinshi ziracyari ku butaka bwo mu Burusiya indani ni kuvuga ngo hari abasirikare b'Uburusiya bari muri Ukraine hariho n'abasirikare ba Ukraine bari indani mu Burusiya bati umvuriza tuzogurana ibiganiro bino bintu bihere ibire naje nibyo nkeka tutabaye amagabo rimwe na rimwe natwe bivyaba aba twakira bamwe ngo ni impunzi barinjira bagira gutamwe naje bakumva ngo naho woca n'Uburusiya burakomeye barabinjiranye Uburusiya burakomeye byaraba isi bro nk'abantu babaza ngaho ngo twankane vure masimba n'impamvu simana n'impamvu kwera nta mpamvu yatuma twankana nta n'inyungu pe kuko ejo naje mvuga ibi muramvuga ngaha ibi ndavuga ko bari abantu bagomba gufasha nagiye ejo ntiwabura ahantu usanga ejo ngaho nyine i Burundi ugasanga ati uwo mugabo byagenze gute kamugabo kugira ngo buri ngaho nawe ugajuka usanga ku butaka bw'u Rwanda hahandi wanka nyene ati byagenze gute vuga sha wari kuvuga iki wabikuye ugatangura kwiriza abantu benshi bicuza ibintu byamaze kurenga inkombe
iyo amazi yamaze kurenga inkombe niho abantu bicuza iyo amazi yamaze kurenga inkombe. Okay, ya ibya Uvira nabivuze, ndahejeje mugire umugisha, Imana ibahezagire. Mu bisanzwe urwanko bamwe baragwonka, that is so sad, that is so. Urungura umufana niyo mpamvu tutemera ivyo uvuga. Ntabwo je ndi umufana nuko nyumva nabi. Nukuri ariko ikigwanira ndavuga ivyigwanira je ndavyumva. Kandi nibisanzwe naho ivyo bagwanira naho waba bavyumva. Buntahure ivyo bagwanira naho noba ndavyumva. It's okay, ndabyemeye, it's fine. Nta mutekano mba ndiko ndahungabanya ngaho mu gihugu ngo ndiko ndarasa. Ni uburenganzira bwanje. Kubemera kubafana, it's fine, it's fine. We nawe gufana bugomba, it's okay, kubera ko je ntakwanga. Kubera ko je ntakwanga. Hari abantu uzi ngaho badukurira bakora amafuti. Rimwe na rimwe nkabona muri mwebwe muraje murabavugiye, kubera ko je ntakwanga. Kandi je tudahurije ku kintu uriya mutegetsi, uriya mutegetsi aba yavuze. But jewe ngo urumva ngo urafana ngo M23 ngo ndakwanga. Why nyanka je ntakwanga kandi tudahuza ibintu. Kubikubahira nanje ukabinyubahira. Gusa utegane n'umuntu aza guhungabanya umutekano mu gihugu byonyine cyo kimwe, number 1. Ibyo umuntu aranabizira. Hari abantu ngaho bafashe ngaho ngo bariko bazana ngo amakoho binjira ari umugwi wanje, aho ndavyumva no guhungabanya umutekano. Kandi navyo sinibaza yuko jewe ntabwo ndi top umunyapolitiki wo mu rwego rwo hejuru akomeye cyane. Umunyapolitiki akomeye cyane no, ndabikoze ibyo barabishakisha bakagufata mana. Hano baragufata. Ayo makuru bayaperereza bakagufata. Uri kugenda guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Utari wa muntu bavuga ati bakuzigamo inyungu yo mu rwego rwo hejuru cyane. Bakuzigamo inyungu yo kuzana ubutare ngo bahe abo bazungu, bro, barakunyara man. Barakunyara. So rero umuntu wumva gufana ibintu vyiwe mureke yifanire. Afana M23 mureke yifanire biramuraba hariya biramuraba. Murakoze byose buri mukuri gusa nuko beshi bibakomerera, that is true. Yeah. Je bishaka uzoze kudutemberera mu Burundi. Nzoza, I will. Inoti ngo waraziriye, simbizi izo noti zarizo. Sindazi izo noti zarizo, niko Abarundi bameze bro. Bande bishima sibe guhora uvuga ngo u Rwanda rwariteguye neza, gusa afise ikibazo kuri wewe. Umunyepolitike wa mbere wemera ninde avuga byiza by'ukuri, umwe mu Burundi uwundi mu Rwanda? Mpama wewe birashika ukumva ko wavuze amajambo atariyo, kumenga keshi uvuga ukuri. Okay, mirakoze. Kino kibazo cya mbere hano bajije bro hamaje no Uganda ndangize ngo horo uvuga ngo u Rwanda ngo rwariteguye. Yes, hariho uburyo ushobora kubona ko hariho abantu biteguriye ikintu cyane gusumbya abandi, kuko urabona twe dufise abantu babiri batandukanye hano, dufise abantu babiri batandukanye. Perezida wacu w'u Burundi numu evangelist, ni nka pasteur, siko numuntu akunda gusenga cyane, yiyumvamo gusenga cyane, umwanya munini bari mu masengesho. Kandi gusenga it's okay gusenga it's okay. Ariko babigize bwa mimenyero cyane, bigatwara umwanya muremure cyane ngaho, ntibubake igihugu cyangwa bubake inzego z'umutekano mu buryo bufatika. Mu Rwanda perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame, mu mutwe ntabwo cyane atekereza gusenga buri mwanya, gusenga mu masengesho. Mu mutwe atekereza ibintu bijyanye no kurinda igihugu atakindi kibazo ngo harabona, ariko mu mutwe ameze yiyumvamo cyane kurwana, kurinda ibihugu, kurondera ibigezweho, agaharanira gutera imbere nk'abari abandi kugira ngo agere aho nabo bageze. Nivyo aharanira, nivyo bimurimo. Abo n'abantu babiri badahuje ibintu, abantu babiri batandukanye. Kandi mukamubizi yuko iyo abantu bari mu by'Imana cyane bacika injiji. You know that. Impamvu ubona ku mugabane wa Afrika ukenye cyane, beshi bigira abantu babasenzi cyane, umwanya munini bakamara mu bintu by'ubusenzi, mugo ibindi bihugu biriko biriyubaka. Rero uwo muntu aba yitegura intambara cyane. Hari ibintu ubona yuko babihushanya. Reka ndaguha nk'akarorero. Ubu nta Rwanda cyangwa Burundi nibaza ko byagenda gutera Uburusi, naho twemera yuko umuntu ashobora kuba akomeye hanyuma akagira intege nke, ibyo ntibyabaho. Nta Rwanda cyangwa Burundi byagenda gutera Uburusi, tuvungura mu mwanya mutoya. Hari rero ahantu ubona yuko turashobora gukinira birenze, ubona birenze.
ibi namwe murabizi, twebwe turabibona ngaho, turabibona. Rero twe natwe haheze igihe kirekire tutagomba kubaka igisirikare cyacu, ibyo birazwi cyane. Hahera igihe kirekire cyane tutabirimo, mubwo ubu tubona yuko hari ibintu biriko biraza atari byiza, mutanguye kwirukanga, bigende gute tubwire iki urumva n'akajagari. Hari akandi kantu kanyuma maybe nakongeramwo, barakunda kuvuga ngo Paul Kagame ngo yiba mu ntuze, ngo yiba ngo izahabu, ngo butare muri Kongo. Nta muperezida atiba, je niko ndabikeka, nta muperezida atiba amafaranga, nta muperezida bahatiba. Kandi u Rwanda rwakira imfashanyo ivuye mu bazungu, yes, n'u Burundi barakira imfashanyo ivuye mu bazungu. Mugabo ukuntu ayo mafaranga aza ntabwo mbizi, ariko Kagame amafaranga yakira aho yoba yakura hose nahonze, urabona yuko hari ibintu ashobora gukora uvuga uti uyu mugabo aya mafaranga nawe yakiriye yakoze ikintu gifatika. Ayo mafaranga arayarose, aguze internet iri n'umuvuduko muremure. Uyu munsi ukazusanga ngaho mu Rwanda ugwaruka reka mvuga ugwaruka canke abajene, ugasanga ugwaruka ngaho mu Rwanda barimwo biteza imbere, bamwe bakoresha internet, bariko baronka amafaranga binziza. Barya abantu bakora amantuze ama YouTube mu Rwanda kubera internet nyaruka, bagira n'iki video kirekire, ugasanga muri barya bajene bakora ku ma YouTube ku kwezi nka Scovia we ngira ngararonka nk'imiliyoni 20 cyangwa 30 kubera YouTube. Hari ikiganiro cyo bundi ngaho yasize ico kiganiro kimara iminsi ibiri nabonye gifise ama views namba byari guhumba amajana 9 hafi mu amajana 9. Urumva bibaye mu kiringo cy'ukwezi n'amafaranga menshi. Bari ba GGO ba Munana ba Ismail Mwanafunzi bo kuri ibyo byose biganiro ubona ngaho mu Rwanda. Niyo mpamvu ubona mu Rwanda abantu benshi birukura kuri za YouTube bijya bagenda gukora, kuko bobo biri ku yandi marevu kandi babikora nk'akazi. Bitandukanye n'ibijenganza ngatuganira duhanahana ibitekerezo, babikora nk'akazi. Urumva ariko bibaka ugwaruka gwiwe, cyo twivuye mu Burundi tubirose tworyoherwa, bozamura internet ugwaruka rukaronka akazi, kugira ngo n'ibikorwa baze barakora ibikorwa baze barakora baze barabishira kuri YouTube bibinzirize n'amafaranga. Iyo bigiye mu koko kavuga uti nakazi. Ariko uyu munsi internet bro tuvugisha kuri iragoye vraiment, iragoye. Uru video hari geruguma rucigagurika, hari n'abantu bavuga bati hano mu nzu nta internet ihari, barinda gusohoka kunyandikira. Ivyo urabizi. Iki naco mu bijyanye n'amatara, ugiye kuraba ngaho mu Rwanda barakunda barahaguruka ikintu kijyanye n'intuze n'amatara cyane cyane, kuko amatara n'ikibazo iyo bibuze gusudira birahagarara, amatara abura, ibyankenerwa birabura, bakaba umwijima, ubusuma bugakomeza. Bo barabikomeje ibyo babiteza imbere. Ibijyanye n'igitoro barimvye amagunguru, barayimvye, bavuga batereka twisavingira igitoro kugira ngo na kino gihari kigabanutse mu yandi mezi ari imbere tuzoba tuko turazana ikindi tugifise. Urumva ukuntu aronka amafaranga, hari ukuntu bategekanye. Twe natwe amafaranga turaronka, n'ifashanyo turayironka buriki, muga ntumenya aho hano yufashanyo wagiye. You know that, you know about it. Niyo mpamvu ubona perezida azarira buri gihe, azara mw'ivyo gute byagenze gute, ukabona uyu munsi abategetsi bacu basinya amasezerano. Ayo masezerano basinywe na miliyoni 10, 50, 100 zo kubaka ibitaro, zo kubaka ibarabara, ukarindira umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 6 kara amafaranga yara yakiriye bro, amafaranga yavise ngaho nta kintu bakoze, so wumva rero ugiye kuraba ivyo n'ibintu bibiri bitandukanye. Muraho uvuga uti kaje nibe canke nakiri nofashanyo hagira ibintu nkora mu gihugu kugira ngo cya gihugu gitera imbere. Ivyo nivyo tuba tugomba, kandi kwiba bose bariba bivana n'uburyo baba ariko babikoresha mu bya bintu. Kandi iyo umaze kugura ibintu byinshi mu gihugu ukabizanira bikaba byinshi, navyo mu nyuma bisura kukuzanira umusaruro. Nimba ari indege waguze irakugarukanira ya mafaranga, naho bohagarika ifashanyo ya mafaranga ariko ava muri ya ndege n'andi mafaranga ngaho wowe uri kuraronka. Nimba ari amabarabara meza mwakoze acamwe ibintu vy'ibidandazwa, niba hagarika ifashanyo byabarabara ngaho bari bikora kungukira ariko kuzanira andi mafaranga. Ibintu byinshi bigezweho ubona niko muri ngunganya, ariko wacu bro ivyo ntibabikora. You know that, urabizi nawe cyo icyo kibazo dufise twebwe hano. Ari kindi ravuze ati umunyapolitike mu Burundi wemera n'uwandi kuri umuntu yarari hari bro. Bijya abanyapolitike benshi barabesha, byagora kuvuga ngo n'uwahe nemera. Abanyapolitike benshi barabesha. Ubona gerageza no bitwa Emmanuel, niba ari Emmanuel Bazombanza umenga sinzi, niwe yama akunda kuvuga ibintu umva yuko birashe bifadika ivyo. Nayo abandi birabagora. Perezida wacu ndamwubaha nka perezida, kubera uyu muntu amaze kuba perezida birasabwa yuko mwubaha. Mukavuga cyane ntashira ibintu mu bikorwa, cyo nisho dupfa jewe. Avuga cyane, avuga ibintu byinshi, avuga ibintu atari ngombwa, ugasanga twe nitwe tumaramaye. You know that.
mu Rwanda je nta wundi muntu ngaho ndabona navuga mu Rwanda navuga nti ni runaka, ariko ubu je ndemera Kagame, nanka kubesha pe ndamwemera, nanka kubesha ndabivuze imbere yanyu nunze ko munavyemera, ndamwemera ko bivanye n'ukuntu ashira ibikorwa cyane imbere, ukabona areka tumugwaruka bwo mu Rwanda rugenda rwaronka ubuzi, rugenda ruribeshaho, rugenda ruriyubaka. Abanyarwanda bamwe bamwe bagomba kuza kwiga hanze, ukabona niwe atanze amafaranga, arihiye umuntu agiye kwiga hanze, arihiye urwaruka rugiye kwiga hanze, amafaranga akuye mu mufuko. Uno munsi mu Rwanda hariho abantu bageze benshi mu zabukuru, leta nibaha amafaranga nk'uko babikora muri Amerika. Leta nibaha amafaranga nk'uko babikora muri Amerika. Hap 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 hap. Mugire murabe ukuntu aguma agura indege, ibibuga vy'inkino, aguma agenda agirana amasezerano n'abari abantu bakina, aguma yubaka igisirikare, ibigwanisho bigezweho, ibibuga bigezweho, amabarabara, inyubako, n'ibintu bitandukanye. Sinabimwankira ivyo bintu. Ibindi vyo ku ruhande mupfa ntabwo mbirimo ngaho. Ntabwo mbiri mu byo bindi bintu ngaho ku ruhande bapfa. Ico nico ndamwemerera, niwe wo mu Rwanda je nemera mbona ngaho. Mu Burundi naho uwo niwe mbona. Na iwe sivuga ngo kwanka Burundi bisabwe ko bahindura bro. President Neva yirirwa avuga ibiryo gusa. Emmanuel sinzohagera, urya niwe akwiye kuba president pe. Emmanuel sinzohagera yani sinzohagera. Urya niwe navuga nti Kizimana Hitler. Because ahora atatera n'abacamanza, ukabona abacamanza bavuyeho barira ati mwe mama muvuga vya bindi ko mudahindura. Umucamanza akava hari kerarira. Ugira avugisha ukuri vrema atagutinya. Ntumbwire ndabirabe kada oya urya mama we ndabirabe baye president. Acamba hano ku rubuga nosanga nacumuye birenze. Okay, reka mbasezere hano mwakoze Uvira M23 yohabonera amabwa kuko okay yeah I know nabivuze nahejeje. Imana ibaho mugisha rero ndabareka nabasezeye hano, ndazagaruka mu yandi masaha ari imbere.